Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri riteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero amakuru yacu tuyatangure na cane ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri politike y'u Burundi, aho uwahoze haramutswe umugambwe CNDD-FDD ariwe Nyeniteka Hussein Rajabu akaba yasubiye kwandikira itangazo ryihutirwa aryandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yamaze kwinjira ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho. Kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye umutima uramukutse, akaba yamaze guhungabana ndetse akaba ariko arashaka guhungana n'umuryango wiwe. Turazana kandi no kunyarukira ku ntahe yamye ivugwa ko Hussein Rajabu yoba yarapfuye. Turaza kubigaruka ko tubereke ko Hussein Rajabu akiriko mbega akiriho akiri na muzima ku matohoza twakoze. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko birakorerwa ngaha Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, aho muri ntare Rushatsi House umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije ikiganiro ndetse n'abamenyesha makuru kugira ngo baganire ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Aya makuru nari yose ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Mwidonido ry'amakuru yacu reka tuyatangurire ko biriko biravuga ko uwahoze aramutswe umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Hussein Rajabu yasubiye gusohora itangazo agabisha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko isaha n'isaha agomba gufata ubutegetsi. Kuri ubu ngubu rero Hussein Rajabu akaba yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse yinjiranye n'imigwi witwaje ibigwanisho, ariko bakaba bafise umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise na atangwa n'amasoko yacu nuko Ndayishimiye yaba yamaze gufata umuryango wiwe baba bamaze guhungira mu gihugu kibanye c'Ubufaransa, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu babishikiriza. Kandi biriko biranugwanugwa ko perezida Ndayishimiye ariko arategura umugambi wo guhunga ndetse gahungana n'umuryango wiwe bagahungira mu gihugu c'Ubufaransa. No mu yandi makuru kandi uri benshi bamye bibaza nimba Hussein Rajabu yoba akiriho canke se yoba yarapfuye. Ese aracariho, ari hehe? Ibyo rero reka twishure ico kibazo twifashishije amatohoza y'ikimenyesha makuru Ejo Heza cyo kwa 11 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024. Iki ni ikibazo tumaze kwakira keshi kurusha ibindi kuva dutanguye gutanga amakuru y'ibanga y'ivyakozwe n'ico gihangange muri politike y'u Burundi. Igituma kandi hari benshi bifuza kumenya aho Hussein Rajabu ari ndetse n'ico yoba ariko arakora. Amakuru kandi amaze igihe kitari gito avugwa ko Imana. Inyuma y'ayo makuru rero akaba atasubiriye kuboneka nkuko yahora irya nino mu bimenyesha makuru bitandukanye. Twarafashe akanya kandi ko gutohoza irya nino kugira ngo turonke umuco w'ukuri kubijanye na Hussein Rajabu ariho ari ndetse nico yoba ariko arakora. Tukaba kandi twashimye kubasangiza ivyavuye muri ayo matohoza. Icambere twamenye nuko Hussein Rajabu ari muzima. Inkuru zavuga ko yapfuye twabwiwe ko ubwiwe ari we yazisohoreye bivanye ngo n'ivyari vyimirijwe kuba mu Burundi. Amasoko yacu kandi yaduhaye amakuru avuga ko uwo mukenyuro kwiragiza ibihuha cyangwa se igigufwa ko yapfuye yigeze kuwukoresha n'ubundi mu bihe by'urugamba. Ico gihe kandi we na Nkurunziza Petero bariko barahigwa bukware. Bivuga ko yuko rero ico gihe ariho hasohowe inzandiko zitwa ko ari izibanga zasohorwa n'abitwa ko baserukiye uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bakabikira imiryango yabuze. Bivugwa kandi ko hari abantu bari bazwi ko barose inkuru batayingumizamwo, niho rero ngo bafashije kugira ngo ico kigufa gishikire umwasi, kuko yari afise
yari afise ba bangamatwi irya nino mu bibanza byahuriramwo abantu benshi, byarafashije kandi kugabanya umurindi w'uruhigi umwasi yariko. Umwe mu baduhaye amakuru kandi yahoze ari mu bacungera Hussein Rajab akiri umukuru w'umugambwe, akaba ndetse yarabandanije ku umucungera ubuzima bwiwe igihe yasohoka igihugu. Yatubwiye ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba abonye inkuru zivuga ko urupfu rwa Hussein Rajab inyuma yo gufatirwa ikigoma kwa Narume afatwa avuye mu masengesho ari kumwe ndetse n'umucungera ubuzima, ariko kandi unowe araronka aho aca arayanyaga. Iri soko kandi ryacu ryatubwiye ko yamenye ko ari ububeshi yumvise avuzwemo ko ngo yari kumwe na Hussein Rajab mu gihe we yari amaze iminsi ari ahandi hantu Romeo yari yamutumye. Avuga kandi ko yaciye atangura guhumuriza abo bari basangiye urugamba mu muhari Fohebo, ababwira ko hari bibigufa ngo bizanana mwiperereza. Yahavuye kandi aronka ubutumwa buvuye kwa Hussein Rajab bumubuza gusubira kuvugana n'umuntu uwo ari we wese, asabwa kuzimya telefone yiwe kugira ngo ayo makuru agire inguvu. Aho niho kandi yamenye ko Rajab ubwiwe ari we yari yateguye ayo makuru ayaha abo mwiperereza ngo bayakwiragize. Irindi soko kandi ryaduhaye amakuru ni uwabaye umushoferi wiwe, aho nawe yaguye mu gahundwe yumvise inkuru zivuga ko Hussein Rajab umuduga ngo wari ureruriye Hussein Rajab warasiwe mu gisagara ca Dar es Salaam. Umushoferi arahasiga ubuzima, Rajab nawe ngo arakomereka ku kuboko ndetse ngo na telefone yiwe yarimwo amabanga irafatwa. Uwo mushoferi kandi yatubwiye ko Rajab atari umuntu wo gupfa gutora aho ahari hose, ngo yatubwiye kandi ko we na Hussein Rajab bataba hamwe. Iyo Rajab amukeneye ngo yaramuhamagara ku telefone akamubwira aho ahagarara. Yavuze kandi ko igihe yamubwira ahagarare ku igituro c'amabisi mu isoko canke ahandi hantu ahurira abantu benshi, ashitse ngo agahagarara hakagera umwanya munini Hussein Rajab ataramushikako. Avuga ko kandi rimwe na rimwe byarashika umushoferi akarambirwa agatiro kakamutwara ngo canke akaba araganira n'abantu ku telefone, akaza yumva uno nyene ngo Hussein Rajab arinjiye mu modokari atabonye iyo yazananye. Mu kugenda kandi Hussein Rajab ngo niwe yagenda aramubwira aho baca, haragera kandi naho ngo Rajab amusaba guhagarara kugira ngo bagire utwo bagura, wa mushoferi akaba ari we aja kutugura. Burya ngo agarutse ngo yasanga Hussein Rajab yagiye kare, ngo ntiyamenya kandi iyo yagiye n'uwo bajanye, haheza akanya akamutelefona ku telefone amubwira ko yo kwitahira. Ikindi kandi ngo ikindi gihe avuga ko byashika ari kumwe na Hussein Rajab ngo bagahagarara ahantu, ubwo nyene ngo hagaca haza uwundi muduga w'ibiyo bitabona ufise imparati z'Ubuganda, u Rwanda cankwe zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Tanzania canke iyindi nzego nkuru z'umugambwe c'ama Mapinduzi, akaba ariyo ijana Hussein Rajab. Ubwo umushoferi ngo ntiyamenya iyo bamujanye ndetse n'uwumujanye. Umushoferi kandi abandanya avuga ko inshuro zose yazanye Hussein Rajab mu Burundi atamusi n'umwe imodoka bajemwo yigeze isakwa, vyabango ndetse vyateguwe kandi bizwi ko aza kuhaca, gutyo ngo iyo modokari ikarengana idasatswe. Arangiza kandi avuga ko Hussein Rajab atari umuntu wo gupfa gutora aho ariho hose, kuko ngo bigoye kumenya uko agenda, aho aba nico ategura gukora. Bivugwa kandi ko hari amanama yigeze gutumirwamwo abo bari basangiye uburongozi mu muhari Fohebo, inama ngo zikabera mu makambi ya gisirikare yo muri Tanzania, mu Rwanda canke mu Buganda. Amakuru kandi twahawe n'abaherutse kubonana nawe mu mezi abiri aheze, avuga ko yabakiririye mu nyubakwa z'umukuru w'igihugu mu izinga rya
Zanzibar. Ica kabiri kandi ngo hari abandi bantu bashinze intahe ko Hussein Rajab ari umuntu udasanzwe mu gutunganya ubuzima bwiwe bwa politike ngo ku buryo bigoye gutahura uko abigenza. Kubw'intahe ya Leonard Nyangoma ndetse na Pancras Cimpaye uko ari babiri ngo baremeza ko ivyo bamaze kubona kuri Hussein Rajab ngo bisize ubwenge. Bavuga ko Hussein David igishika mu gihugu havuzwe icuka kibi muri uwo mugambwe, hari izindi nguvu zava mu yindi migambwe zashigikira nkuru nziza kugira ngo bashobore kuikura ko Hussein Rajab. Bamwe bamuhora ko ari iwe ngo yabakuye ku burongozi bw'umuhari David, abandi ngo bakamuhora gutsinda Iporona ndetse na Fohodebu mu matora ya 2005, ngo hakaba kandi na aba atashaka kumubona kubera idini iryiwe rya Isilamu. Gutsinda hasi Hussein Rajab ntivyari ibintu vyoroshe kuko vyasavye ko ngo abanyepolitike batandukanye bashira inguvu hamwe ndetse ngo baramukoranira, ariko kandi ubwenge bwiwe no kugendera ibanga vyatumye abasibiwe basendwa. Bivuye kandi ngo ku bihuha vyari vyakwiragijwe ko Hussein Rajab ashaka kuzana leta ya Kisilamu mu Burundi. Ayo makuru kandi yahavuye ashika i Vatican kwa Papa, niho rero ngo hategurwa umugwi w'abarundi boja gushimangira ivyo vyagiriji. Babiri mu bagiye harimwo Romeo Leonard Nyangoma ndetse na Pancras Cimpaye. Icatangaje abariko bari imbira icobo Rajab basanze yaraciye i Vatican kera, arahabwa umubonano na Papa ubwiwe. Nkuko bivugwa kandi n'abari bariyo ngo Hussein Rajab yakiriwe yambaye imyambaro ya Isilamu, ikanzu ndetse n'ibitambara byo ku mutwe. Yoba kandi ngariwe uyoboke wa Isilamu wa kabiri yakiriwe ico gihe yambaye uko inyuma ya Yasser Arafat yari umukuru w'igihugu ca Palestine. Akumiza kabaye nuko kandi babarundi babiri bari baje kunoganza ivyagirije bya Rajab i Vaticano. Bamaze indwi zibiri barindiriye ko bakirwa kandi barinda basubira inyuma atamubonano bahawe, kandi ngo bari basanzwe ari abayoboke b'idini rya Katolika, ariko kandi umuswahili we akakirwa kandi mu mwiherero wewe na Papa. Ubuhinga kandi bwa Hussein Rajab bwo kugera kure nk'uku vyatumye hari abanyepolitike bahesha mu kumugira umwasi nubwo hari abumiye ko. Iyindi ntahe nk'iyi kandi ni iyumwe mu bandi barundi baba mu Butaliyano, yavuze ko ahamaze imyaka myinshi ariko kandi atari bwigere agira amahirwe yo kubonana na Papa, ariko kandi umunsi umwe yagiye yumva Hussein Rajab amumenyesha ko yoja akubonana na Papa ngo hari ubutumwa aza kumumuhera. Uwo Murundi avuga ko kandi byamusize ingene Hussein Rajab ahabwa umubonano kwa Papa byoroshe, mu gihe kandi hariho abakuru b'ibihugu barondera uko babonana na Papa bikanka. Amakuru kandi amwe avuga ko byakozwe n'umusenyeri mukuru w'igi Vaticano yoba ari umugenzi cane na Hussein Rajab kuva akiri ku rugamba. Ubwo bugenzi budasanzwe bukaba bwabonekeye mu rwandiko uwo musenyeri yigeze kwandikira bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD abamenyesha akababaro yari afise inyuma y'ukumva ko Hussein Rajab yari yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba muri 2007. Bimeze uko kandi no mu yindi ntahe y'undi Murundi aba mu gihugu ca Canada, aho yemeza ko we n'abandi barundi bo mu gihugu c'Ubwongereza bigeze kwakira Hussein Rajab igihe yaja mu Bwongereza kubonana n'umwamikazi Elizabeth. Hari kandi amakuru avuga ko yari yajanywe no gusaba ko Uburundi bwo okwemererwa kwinjira mu muryango wa Commonwealth. Uwo mugambi wo
woba kandi ngo wateguwe kuva CNDD-FDD ikiri mu ishamba bivuye ku mpanuro ibihugu byari bifise mu mugongo byari bifashe mu mugongo uwo umuhari vyahaye indongozi zawo nka Angola, Afrika y'Epfo, Uganda ndetse na Tanzania, tutibagiye n'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye. Umuzo wa CNDD-FDD ku butegetsi wari witezwe ko impinduka nyinshi harimo ndetse no guhindura abategetsi b'u Burundi mu makungu, guhindura abategetsi nk'Ububirigi, Ubufaransa byari guhindura ubuzima bw'igihugu nk'uko biboneka ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Icya gatatu, iyindi ntahe twayihawe n'umunyepolitike hari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aheruka guhunguka, yatubwiye ko inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza we ndetse n'abo bari kumwe ngo babonye intumwa za Hussein Rajab zije kubabwira ko bo kwitegurira gusubira mu gihugu. Yavuze ko bo ngo batahuye yuko ari Hussein Rajab agira afata igihugu abanje gutembagaza Evariste Ndayishimiye nabo basangiye ubutegetsi, baca batangura gutegura ibirori biherekejwe n'imbyino vyerekana itsinzi igihe bazoba bashitse mu Burundi. Avuga kandi ko muri ubwo butumwa babwiwe ko abatazotaha bose bazotaha mwibanga, umwe wese ukwiwe akakirwa n'umuryango wiwe atabirori bizoba kuko ngo koba ari ugusotorana. Kubwiwe kandi ko babwiwe ko abo ngo bibaza yuko ari abasi atari bo. Kuvyerekeye Hussein Rajab babwiwe ko we azotaha ku mugaragaro kandi ngo inyuma y'abandi barundi bose. Mwene iyo ntahe yaremeje kandi ko bamwe mu Barundi bagitangura guhunguka haba mu gisagara canke mu mitumba itandukanye, abayoboke ba CNDD-FDD baciye batangura kuburabuza abandi Barundi barankirwa gusubira mu matongo yabo. Ariko kandi haciye hasohoka ingingo ivuga ko umusangwa azorya urwara, uwahungutse azoca yibonera ko abari bigaruriye amatongo y'abahunze bategekwa kuyasubiza bwango, ku buryo n'abari barahunze bava mu buzi bwa leta hatanzwe itegeko ryo kubasubiza ku kazi agikurikizwa agisaba cyangwa se atakirinze gusabwa. Uwo munyepolitike avuga ko nubwo bitavugiwe hejuru byaraboneka ko hari izindi nguvu ziriko zirakora ivyo rero ivyo bintu ngo ariho abarundi benshi bashimagiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buje guhindura ibintu. Abandanya avuga ko yatangaye cyane ukuntu ibintu biriko birakorwa mu gihugu ku buryo abarundi bose bisanga bangana atawusumba uwundi. Ya ngendo yahora iranga abo mu mugambwe uri ku butegetsi bacinyiza abatavuganwe n'ubutegetsi ingene iragenda irahera mwibanga, ntawatsinzwe bose ni abarundi basa. Amakuru kandi adasanzwe y'ibanga twakuye ahantu hizewe avuga ko mu mikebukano Hussein Rajab yagiranye n'abategetsi b'u Burundi harimo ibintu bibiri bikomeye kandi bikurikira. Icambere, ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD indongozi zawo zasabwe gukora ku buryo umugambwe CNDD-FDD ugumana ishusho y'ubukomezi, ariko kandi abawugize bakakwa ububasha bwo gusubira kugirira nabi abandi barundi bene wabo. Ico gituma rero inyigisho Ndikuriyo avugira ahabona atarizo zishigwa imbere mu mugambwe. Iyo Reverien Ndikuri ariko aravuga yerekana ko abanyamugambwe bakwiye gusubira kuba ibishirira imvugo ziteye ubwoba abarundi, ariko kandi mu mugambwe imbere bakigisha ko uzosubira kwigenza nk'ihene wigenza nk'ihembe ryo muci azokwibonerako. Benshi mu bari muri uwo mugambwe baremeza ko inyigisho n'inyifato y'ababarongoye byahindutse ku buryo ngo wogira ngo n'uwundi mugambwe, kandi ivyo bikaba ngo batabwiwe igituma bihinduka.
Ica kabiri ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye yasabwe kubanza guhagurukira ikibazo c'umutekano mu gihugu ntihagire umurundi asubira kubaho yikanga kugirirwa nabi. Amakuru adasanzwe dufise avuga ko ugushira abarundi mu buzima buzimbye ari inzira ngo yo kubahamura kugira ngo barazwe ishinga n'ubukene ngo bibagere, kandi ya nzigo yo gupfa ibya politike n'imigambwe buke buke ngo bazokwisanga basangiye ugupfa no gukira, ku buryo kuhagera aho bipfuza gusangira no gukira. Waduhaye amakuru kandi avuga ko arico gituma Evariste Ndayishimiye ataco yinona iyo ariko arayaga vya biganiro vyiwe vyo kujajura, kuko ngo azi ivyo arimwo mugabo kandi bizwi na bake. Avuga kandi ko ingingo zotuma ubuzima bw'igihugu busubira kugenda neza zose bazizi n'amarira y'abarundi bayumva, ariko kandi ngo nk'uko nyine abivuga agira ati amakuru adasanzwe dufise avuga ko gushira abarundi mu buzima buzimbye ari inzira yo kubahamura kugira ngo barazwe ishinga n'ubukene bibagire ya nzigo yo gupfa ibya politike n'imigambwe buke buke bazokwisange basangiye ugupfa, ku buryo hagera aho bipfuza gusangira no gukira. Waduhaye amakuru kandi avuga ko arico gituma Evariste Ndayishimiye ataco yinona iyo ariko arayaga ibya biganiro vyiwe vyo kujajura, kuko azi ivyo arimwo mugabo kandi ngo bizwi na bake. Avuga kandi ko ingingo zotuma ubuzima bw'igihugu busubira kugenda neza zose bazizi n'amarira y'abarundi bayumva, ariko kandi babireka babibona kuko ngo biri mu mukenyuro wuko atawunyinyana ashonje. Amakuru kandi twabura mu gihugu kibanye c'u Rwanda havuga ko umukuru w'ico gihugu Paul Kagame yigeze kubwira zimwe mu ndongozi zaho ko yashimishijwe cane n'ingingo abarundi bafashe yo gupfunga Hussein Rajabu nubwo ngo yari ikitigiwe magara. Yavuze ko icamushimishije ari uko bakimupfunga imigambi idasanzwe y'iterambere ry'igihugu yari ihejeje guhagarara. Ivyo kandi yabivuze yisunze ikiyago yigeze kugirana na Hussein Rajabu akiri ku rugamba, n'igihe yaja kumushigikira mu guca kibi akiri ku rugamba, n'igihe yaja kumushigikira mu cuka kibi yarimwo n'Ubufaransa. Yavuze kandi ko abonye imigambi byamuteye ubwoba ko ku buryo ngo yabona ko u Rwanda ruzosigara rusaba ifashanyo Burundi, ariko kandi amaze kubona ko Rajabu abarundi bamupfunze yaciye yiha intego ukubaka u Rwanda kugira ngo nivyashika Rajabu nawe akubaka Burundi azosanga u Rwanda hari intambwe rwateye. Yoba ari Hussein Rajabu azokorera mu ngata Evariste Ndayishimiye mu kwiza isezerano ry'inyabutatu Nkurunziza, Rajabu ndetse na Evariste Ndayishimiye. Iyo migambi y'iterambere iguma mu majambo n'inzandiko, yoba izoja mu ngiro ari Rajabu aramutswa Uburundi. Tuzobandanya dutohoza amakuru y'ibiriko birabera mu butegetsi bw'u Burundi, vyose tuzobandanya tubibashikiriza mw'idonido y'amakuru yacu. Reka rero amakuru yacu uyaka kanya tuyasuzire ngaha, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kubagezeko n'amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV sheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro bibigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbashimire mwese muri kumwe natwe amakuru n'ibiganiro kuko tubashikiriza kuri isa tuyadusuzire ngaha, ariko amakuru yacu yo nagasaga. Reka mbashimire, turaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.